bene data, hari umuntu nsanzwe nganira n'abantu cyane. Hari umuntu yambwiye ati apotre, numva ubuzima bwanje bw'inkemu menga ntibukiryoshe. Ati iyo numvise ubuzima bw'inkemu butaryoshe kenshi cyane yumvira ko hari icyaha nakoze. Hanyuma nkaca mfata amasengesho kugira ngo nirimbure ndayego atakintu kitameze neza mu buzima bwanje n'Imana. Ati nagira amasengesho y'indwi yose kugira ngo nisuzume nawe ndabe yuko atakintu kimeze neza muri jewe. Ati naho nyene ndakibura mugabo still numva ubuzima ntibukiryoshe bw'imigenderanire yanje n'Imana. Ati ku buryo amasengesho yananiye guheza kuko numva umenga sifise n'ivyo nobwira Imana. Ndabuze ivyaha no yaturira mugabo birananiye no kunayibwira ko ndayikunda, numva ibintu vyose bikanye, numva ibintu vyose atakigenda. Arambaza ati none ingorane ndo mfise ni ya. Ndamubaza ni ryari uheruka guhishurirwa Imana uko utaruyizi. Nimba hari ikintu gikanyisha ubuzima bwacu bw'inkemu, ni gihe duhagaritse gukura mu gutahura ijambo ry'Imana. Abatari bakeyi tumaze imyaka itari mike dukijijwe, ndazi ni bake hano ari abakristo batoyi, abamwe mwebwe barigisha barahagarara imbere y'abandi nkuko mpagaze imbere yanyu, ariko urumva yuko hariho uri kuratakaza urukundo rwawe rwa mbere, uri kuratakaza uburyohe bwo kugendana n'Imana. Kumbura insiguro nyamukuru nuko wahagaritse gukura mu gutahura ijambo ry'Imana. Kenshi twikubita mu masengesho tugashaka dufixe ibintu twirukanga, mugabo tukibagira yuko duhagaritse iyi Bibiliya dutanguye kuyimenyera, iyi Bibiliya dutanguye kutayibonamwo bishasha, ntibikunda ko twavansa. Hanyuma rero jewe ndamaze kumva abana bo mu gisagara benshi basora uturirimbo twamfashwe neza, muri we ndi satisfait, angira neza, ndanyuzwe. Mu by'ukuri iyo umuntu avuze ngo ndanyuzwe, ndahagijwe muri Kristo, nuko aba yafunguye. Siko none hari ubujambo bwize twe turavuga muri adoration, kubera hari umuririmbyi yashize amajambo aryoshe muri iyo ndirimbo, twumva umenga ni sawa. Ariko mu by'ukuri hamwe wo kwitonda usanga uri kurabesha, by'ukuri wumva oraguhagije. Kubera baturirimbiye ngo you fill my hunger with honey from your sweet 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 word, ngo wuzuza inyota yanje mu kumpaza ijambo ryawe. Iyumvira umuntu asiyimba avuga ngo Imana iramuhagije, yarahagaritse gusoma ijambo ry'Imana. None ahagijwe niki? Ko Imana duhaza ijambo ryayo. Ugasanga nta discipline afise yo kwiga ijambo ry'Imana, nta discipline afise ya étude biblique, nta discipline afise ya lecture de la Bible, mugavuga ngo Imana iramuhagije. Hari ubujambo buryoshe buri sentimentale dukoresha tuko turagira ama échange yacu, mugabo kino correspond pas à la réalité, kuko uwo Imana ihaza imuhaza ubwa mbere na mbere iciri mu ijambo ryayo. Igihe udashobora gushinga intayo yuko ku munsi uhazwa ubuki buryoshe buva mu ijambo ryayo, ayandi majambo yose aba ari rhetorique isanzwe cyangwa akaba iba ari poezi isanzwe, ariko niko bari ukuri. Imana irifuza kuduhaza n'ijambo ryayo bene data. Biri mu vyatumye numva ko Imana yotubwirira ubuntu. Kimwe mu vyatumye dutanguza bino bintu byo kwiga Bibiliya yose, hari umuhungu akiri mutoya adafite imyaka myinshi, afite amadoktora menshi, mugabo yaciriye muri Amerika. Abantu benshi muri Amerika bafise umugenzo wo kumenya ivy'Imana, kandi amashuri ni menshi aragwiriye. Mugabo umunsi mwagira urugendo aza muri Aziya, ahantu ishengero risenga ryinyegeje kubwo gutinya leta, kubwo gutinya ihamwa. Hanyuma sinzi ingene par les circonstances ntazi bamutumiye ahantu basenga binyegeje, baramubwira ati turagusabye twigishe. Aravuga ati ndabigisha iki? Ati turashaka utwigishe Bibiliya. Ati none ati yose. N'abantu babayeho muri context atari iy'iwacu, aho bumva umenga barakeneye gukoresha umwanya wabo mu gutahura icyo Imana ivuga cyose muri iri jambo. Atangura ku ntango gushika mu vyahishura Yohana, bicaye bamwitegereza gutya umunsi wose ukira. Kubera iki abo bantu bari muri context imeze gutyo, uri persecuted, niba Imana yasubije kubona agaciro ko kwizera kwa Kristo.
The preciousness of our faith. La préciosité de notre foi chrétienne. Ibi turabisoma abigisha ko baravyandika mu vyete yuko uko kwizera twahawe rimwe rizima ari ukwizera kw'agaciro. Ivyo turabitakaza mu makontexte twita amakontexte aho hari la chrétienté, pas même le christianisme, la chrétienté, ubukirisu culturel. Hanyuma suyu aho muri Amerika aravuga ati yitwa Dr. David Platt aravuga ati birambabaje yahavuye arongora ishengero bamuheza ishengero mu gisagara ci Birmingham kugira ngo arongore iryo shengero. Hanyuma ashitse murabizi y'umupastori mushasha bamuhaye ishengero baramwereka ibintu bazokora ama plan d'action aho bari bagejeje ibikorwa asanga bafite n'imigambi yo kugira urusengero ngo bagubake rube gwiza gose. Aravuga ati mon Dieu ese ngene abantu batandukanye abantu ngira ndongore batandukanye na babantu bicara bakiga ijambo ry'Imana kuva mu gitondo bukira. Amanote menshi tuzobahereza n'amanote yakoresha mu kwigisha ishengero ryo muri Aziya risenga ryinyegeje mugabo rigifise inyota idasanzwe y'ijambo ry'Imana. Bamuhaye kurongora iryo shengero avuga ati ubu nta maproje maremare hariho ibintu byinshi cyane byaje mu bukirisu bwa Amerika no mu bihugu bimaze kugira ubukirisu nk'umuco aho ibindi bintu byose bihabwa umwanya kiretse Bibiliya. Naho yatanguje inyigisho yita l'église secrète ishengero ryinyegeje avyitirira iryo shengero abo bakirisu bo muri Aziya yabwiye ubutumwa yigishije Bibiliya yose. Hanyuma ndumva umutwaro udasanzwe kubw'ivyo tutatangura kubikorana n'abantu. Ndabatumiriye ikintu kidasanzwe nuko Imana isubiza akanovera gashasha imitima yanyu par rapport à ce livre. Sinumva mumbabarire jewe na fils abavyeyi bakijijwe je sais ce dont je parle. Ça m'ennuie, ça me frustre iyo uhuye n'abapoti bagira ubueshanje butagira umutwe n'amaguru dufise Bibiliya. Bafise ibiganiro n'utujambo do qualité inférieure twatundi gena imyaka n'imyaka iyi Bibiliya atayo bazi. Sinoharura abakirisu bamaze gufata kino batitega ikintu gishasha muri no Bibiliya naho batashobora kubivuga uko nyandiko ndabivuga ndavyeruye barahagaritse kwitega ikintu gishasha muri no Bibiliya. Umutwaro wacu nuko runo rugendo rw'umwaka wose ruzogusubizamwo inyota nshasha no kugarukana akanovera gashasha ka kino gitabo. Iyindi ntumbero ikomeye ya zino nyigisho narabonye abantu biyakrosha bagerageza kwikura muri iryo gugu ry'abo bantu bose mejeje kuvuga kugira ngo batahure Bibiliya. Hanyuma ukabona yuko ibibazo bariko barabaza ni ibibazo biri legitime si ibibazo vyo kwigirisha. Avuga ati apotre kubera iki gushika n'ubu ntaraba capable kugira étude biblique kubera iki bingora ndayihagarara imbere nkayiraba nkumva ibuzunguzungu. Ati gusa wa mwanya nihaye nkiyaranja ntuhere simva imbere yayo uwo mwanya utarakwira. Ati mugabo vy'ukuri birangora kugira étude biblique. Bernard ndabwiza ukuri c'est une question sérieuse. Nyimba udashobora kwigira na étude biblique ni kibazo gikomeye. Simvuze ngo uri muca shaka ko ico kibazo utabona ko ari kibazo gikomeye kandi n'Imana kiraje ishinga. Iyumvire umuntu abwira ati ndashonje mugabo sinzi ingene ibi byo kurya nobishikira ndabibona mugabo sinzi ingene nobijya. Uwo muntu niyo afise ikibazo gikomeye. Iyo ufise handicap muri étude biblique mbenya yuko utarayikemura ufise ikibazo kinini gose. Sindiko ndakumanura ngo wumve kuri inférieur. Nshatse kuvuga yuko ari ikibazo gikwiye kwitwararikwa gose gushika vy'ukuri uvuze ati Imana ikwiramfasha gukemura kino kibazo. Ibi ndabizi kwa kozi b'Imana badashobora kwigana étude biblique afata sermo akayikura
kuri Google akayigisha imbere. Mbabare hari umuntu twavuganye muri Nondwa arambwira ati Apotre ndashaka gushimira. Kubera iki? Ati kuva utanguye kwigisha gusora ca kiganiro ca Weekly Bread impamba y'indwi. Ati misi yose kwa Mungu nivyo nigisha. Niyumvira ngo sinatahuye neza. Ati ndone urumva ngo kujya nyende. Ndumva ntugitegura. Ngo yurumva ngo ndasenga nkagira iki ngo mugabo ngo urumva ngo iba yambeze ngiye gutinda yitaga kujya nyene. Yesu Kristo. Igihe dependance ku masermo y'abandi bantu, ku ma video y'abandi bantu, ku butumwa bw'abandi bantu bikwibagiza yuko wewe utarashobozwa, utarahabwa ubuntu bwo kuja muri Bibiliya no kubona ubutunzi buri muri Bibiliya. Ni kibazo gikomeye. Nushobora kuba eko y'uwundi muntu. Duhamagara kuba eko y'Imana gusa. Ndushobora kuba eko y'uwundi muntu. Waremewe kuba eko y'Imana gusa. Ariko naho hari ikibazo gikomeye, ni n'ikibazo kigoye. Ndifuza ko dutahura yuko n'urugendo tugenda buhoro buhoro gushikaho umuntu atahura ingene ashobora gukuramwo ivyiza vyose Imana yifuza kumuhereza muri bino bisomwa vyeranda mugani w'abandi. Nashaka ndababwira ikintu kimwe. Sinshobora kwigisha umuntu ingene agira etude biblique ata discipline isanzwe gusoma Bibiliya afise. Ku mpera ya runo rugendo tuzokwemprima amanote anagoye ku muntu atazoba yabaye natwe uru rugendo rwose. Turiko turarangiza urugendo tuzokwicara tutihuta twige ingene biga ijambo ry'Imana uri wenyene. Ariko ivyo tuzobikora nk'umusozo wa bino bintu bitandukanye tuzogenda turakora hano muri aya maseanse. Nashaka rero ko byose tubugika muri groupe y'aba centralité twabutubazo tugenda turishura yabaye amaseanse ubifata nk'ama kubera ingene umuntu yubaka umuco gusoma Bibiliya no kuyisobanura no kuyikuramwo ivyiza yicaye imbere y'igitabo ari wenyene. N'umuco wubakwa progressivement. Sikuja muri formation ukigishwa méthode ya manuscrit, sikuja ahantu ukagishwa méthode inductive. Oyaye, c'est une combinaison y'ibintu vyinshi bigenda bikabutiza uko umwanya ugenda wegera imbere ugasanga warashobojwe gutahura no gukuramwo ivyo Imana yifuza guhereza mu ijambo ryayo. Hari abantu bavuga amen. Amen. Hari ikibazo c'ivyizego atari vyo muri kino gisagara ca Bujumbura. Nukuri nimuce muja ku ma defensive ngo mba apotre ngaha anye ngo meni mitwe atwereka yuko ivyo twizera atari vyo. Ndatahura ko ari ikibazo gikomeye. Les convictions umuntu yubatse imyaka n'imyaka niziza gusamburwa na formation intensive y'indwi zibiri. Ndatahura yuko kugira umuntu yubake un système cohérent de croyance de la foi saine et biblique naco nyene n'ikintu gifata umwanya. Ndabivuze kandi Imana irazi ko atamutima wo kwisha hejuru mfise. Maze guhura n'abantu bake cyane bafise un système cohérent de la foi chrétienne. Hari imigwiro y'abantu babiri. Hari abantu bavuga bati mbe apotre byo kuvuga nibiki. Jewe ndazi vyizegwa, ndazi urufatiro rwa Kristo. Maze imyaka n'imyaka nkijijwe akumva umenga ntabona le besoin particulier. Ku rundi ruhande hari abantu bagerageza kubifixa byanka bikunda mu mwanya mutoya. Ugasanga naho nyene ahindutse echo y'ibintu yigishijwe ariko atabitahuye mu ijambo ry'Imana. Qu'est-ce qu'on va faire? Tuzokwankuraje ko umuntu yamanje gusoma Bibiliya akayiga ari we wenyene ashobora gufata umwanya wo kuraba ingene Bibiliya mu bice bitandukanye vyayo yagiye imunyiganza mu vyizerwa bitandukanye vyiwe. Ni watwegera ukavuga uti apotre jewe igihe turagira iyi parcours ya Bibiliya yose naranyiganze
ico gezo ubwo ati hanyiganze ivyaha, ati hanyiganze ibintu 4 5 6, reka dusukanze rero tuvyubake neza. Mugabo unyiganzwe na Bibiliya pana umuntu, unyiganzwe n'ingene Bibiliya yagiye iserura ibintu progressivement ku buryo wisanta lobeze yo gusubira kubaka ibintu bushasha. Ni ivyizigiro vyanje ko hari abantu mu mpera ya runo rugendo bazosanga bakeneye kubaka bushasha ukwizera kwaba bidasubirwa gusubira kandi kuvuga ubwa kabiri, ariko gusubira gufata nka nkama ivyo kugira un système de croyance, un système de foi iri cohérent kandi iri biblique. Ariko navyo nyene bikwiye kuza nk'ingurikizi y'urugendo umuntu aba yagize wenyene hehe mw'ijambo ry'Imana.